barigeze kunyirukana ku ishuri ngo gendo none abakobwa nkiri muri 7eme ngo ndono n'abahungu ngo ndabayovya ngo nimba ngurumogi aho nyene nanurumogi narinzi kandi aho nyene nari nkiri vyeri je nanje nkamubwira banagiye kweri je cyambere na mbere ndagukundira intambwe zitatu utanguriye ngaha nako nababwira je ndikundira ukuri bakavuga uti oya wewe uri umubandi oya nkabuti sawa ariko no yakubwiye ngo kundira amatama meza hari n'abahungu bafite amatama icyambere je abantu benshi bakunda kumbwira gutaha sana hari nabigeze kuza Big Fizo twarabonanye vraiment biranambabaza sana grand frère arambwiye petit frère tugende narira turi ahantu numva kwenda babaye ariko jewe muri je narabona neza yuko ntaraminuza uko nyene banyita gwamenyo munyene uragira amenyo yo hanze munyene wicaye ku irembo umushitsi umubanye ariko ararengana abajije mu rugo mwiriwe ntangya abavye bakaje bibaza yuko ariko atinya we ntumuge gasanga mama raje aje guti oya najyana ubona ndiye uzi yuko ikibazo kiri ngaha ufu mugira ikibazo kiri umutwe usongoye kubera aza kubibona umusezeye ariko ngaha nico abona nyine ni passport ayibona ni yashigabona sasa muri ico gihe mvuga uti none bagabo naguma nkagerageza ndije nyine nkageza nkonyeye Imana irabikora. Ndabaramukije mwese akunda Siren Vibes nibaza ko mugoye neza aho muri mukomeye nanje ndakomeye meze neza ndanabatumira kandi gukurikirana Siren Vibes kwatayikurikira kuba atari bwakore subscribe benshi uko ndatse kumaze kuba benshi kuri Instagram, Facebook na YouTube hose turabakeneye je niyo zirakoze ndatumwa mumaze giye mutambona nari muri mwikonje naho ri Buraya. Iyi ni emission ya mbere nkoze kuva mvi Buraya apart fun and facts bien sûr nanda bakumbuye cyane gose ndatse hari abantu bankumbuye hari bari barindire kubona ibiganiro byanje kandi ngambwira ati kuzokorwa ryaye turakenera ibiganiro byawe finally I'm back and kandi asha comme jamais ko nigeze ngaruka niko ngarutse izindi nguvu izindi mbaraga nshima Imana cyane kora ko yarandinze irarinda abantu dukorana abakunzi bacu baracahari niho nabo baraja ndabishima Imana cyane kandi kindi naco nuko nanze Imana ko ndagaruka nzogaruke turi agréé igihugu kituzi and finally ko dasenga abayadusenga Imana ngo jaje bidufashije ubu nitukiri muri nayivuga gute ntitugikora tutagira abadukurikirana ubunye turi ni chaîne ni media ntazi gase muramubona za Isanganiro za Ingoma za Keza ubu turi among them and shaka kubabwira ukuntu mbangyohe kora ko ni ibintu twarondeye imyaka myinshi cyane gose twatigise gose abantu babizi barazi ko kuronka papuro gwa sense bitari ibintu byoroshye mugabo gukora ko kubera Imana kubera abakunzi bacu kubera nyene twakora n'ibintu byiza Imana tufasha kubishikako ubu unye turi agréé par la sense rero mudufasha gushima Imana mudufasha kutubwira congratulations namwe mwarakoze mutatuvuye ko mwaratugumye hafi abantu bibaza ngo mwaramukora ngo mudakurikiza amategeko c'est pas ça kora ko iyo bitaza kuba dukurikiza amategeko niba ari kutwagreya niba kudurusha gushaka gukora twidegemvya nka media ikwije ibisabwa rero twagerageje gukora mu murongo twadushije gushika kuri intambwe rero Imana ishimwe anyway umutumire wa mbere mu kuvangaruka kandi akaba ari umuntu je ntetse ngo kanagana nawe apa twakonekera muri débat ni emission ya mbere bisobanura ni emission ya mbere nkoze ngarutse na emission ya mbere nkoranye nawe mba is somehow special reka ndamwakire ambare ko muzabanje mu benshi kusana nawe nuko nzi ko vuga amaja menshi ko nkamuha microphone hasi kuvuga tusigara aravuga wenyene rero umwanya wanje wo kubanza kuvuga reka ndamwakira mwita Hasta la victoria siempre. Ayeyo. Warutuko na kazi. Ayeyo. Mkombozi Lucifer. Oya sishaka kudubura jena. Myaka dubira kwiye vraiment mu buzima. Ayana dubira kwiye sishaka kudubura no mu buzima. Mese neza? Bien kabisa ni sana.
nakavubu. uri siri kuri Santa comfortable Jewe jewe kweli hanze ndi sawa. ne hatari sawa Indani indani nzohakwereka bazimije kamera. Bazimije kamera ndahakwereka. nibazimya kamera araza kuhanyereka uraberewe. Asante sana kweli. Niko ndivira impamvu tugenda umuntu akubwira aberewe uramubwira oh merci mugabira gutwenge twereke bigutwengeje. Tu yani hari umuntu nambaye sindemera yani ndiko numva umengo niko numva umengo sinzi nsigurira kwe womfashije. Reka ndamusigurira impamvu yambaye bino bintu ngo bimuremera amenga yambaye ngo 10 kilo ku mubiri umwe. Afa turi ambwira mumva ko akora avuga umuziki turi ahantu habereye isanganiro award final. Rero hari umuziki sigura ko basaba ko unyura twigeze kuranka isanganiro ari mu bantu baserukira isanganiro bateza kwambara neza yanyevye igishinga ntaye nyene vy'igipapa Nunga mbe nambara ibyahe. Njye byigishinga ntahe. Aya makabutura n'amasenga. None sha bivana nawe wavukiye. None abantu twibera abantu twavukiye mu bushuhe. Usanga bijya nibyo bitworohera. Nawe umva uri kuraje. Je cyane kweri. Je sasa giye umubiri wanje ufite icyuya naturel. Na climatiseur y'umubiri ngira ngo yaragize ikibazo. Gize ikibazo. Anyway, ni mkombozi bon nukunyera meje na maramuvuga ngo bifese ngo afise inyishu ngo ziri hafi sha uyu muntu nuko nawe yari ntiyoroshe afise inyishu ziri ngahanye ku munwa unyere gato ahubwo ni muhasigara dari imana ifashe nze kumushobora ndiko ndasenga imana nze kugushobora katagwa kanyura mutse abakunze Siren Vibes bahe amayambi sinzira biravorengeza ko baramutse sinzi baramutse gute ye nararyamiswe hanze mu mazi nk'igitantara mu mvura mu bukonje n'inzara mbigikankara burya nasanze ifaranga ribuze nabitonze bakarakara kuba mu mazu y'abandi umwaka nukuri bigiye guhagarara ubukene bwaratumye imwe zanje zitagaragara nkababazwa n'abashonje nanjye shonje nindi garagara saba imana izompe nzohe n'abandi bagoye mwibarabara uyu mwaka imyango yugawe mukamagiye kuyugurura wallahi nukuri nabishe barateye imbere harakano je ntishe n'igikere bavuga ngo nta nyonga iri ku mugongo ayo mbona urayibona wewe none umugongo genda ubona gute ahubwo ndabira uriko urayiviringa Allo ni mkombozi ko niko ashimye kubaramutsa niko ashimye kubaha ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi uyu ari mu baririmbyi ba kera ari mu baririmbyi ba kera je ntarashaka no kuja mu mwuga rero ekenshi yo mpuye n'abantu hamwe musanga ndiko ndababaziba nubeshe ico gihe waragwana n'abavyeyi ugira ngo wambaye ikareso ubuhoho ni wigwanira nubona uko atari gambere mu givyo biri nubwa mbere nabikubwiye uko ngira ngo nuko nakubonye mu buto bwawe wabonye umwuka ego nako ndavuga ati kenshi sanga hari ibibazo ndiko ndababaza vyakira ko kira ntashoye kuronka yo gura namwebwe nsanda kenshi ndakunda kubasubiza kera inyuma abantu babanze kera ntihari hari amarezo sociaux hari amaradio gusa twese tushaka twari turikiri bato mwe mugarutse kandi muri generation yacu agiye twifuza kumenya ibintu vya kera ukuntu mwatanguye ukuntu mwakora kera nshaka kumenya d'abord ukuntu passion y'umuziki watanguye gute watanguye ryari byacukira umwa canke niba bavuga ati ni buyuwayi marigara rapi hari giye bayigira no kumwe barabara byaje gute icyambere nambeje ndi muto kugira ngo nige ishuri nje yavuye muziki twahungiye ahantu twikagunga muri Tanzania muhira hari wakabare bariko baravuza umuziki ndatangura uze kunyimbuza ndakubatsi cyo mu ikambi muri Tanzania keneza cyane hanyuma nyene ndakubita akazi kimwe cyo gutamba umwana ebana abakiriya barama amahera mu gitondo mama yavyutse asanga namaze kwitwara ku ishuri naherekeje abantu ngiye kwiyandikisha ku ishuri kuduhera nyine bampaye yego muziki niyo natanguje amashuri kubera umuziki hanyuma naho nagiye gutangura neza mu nkambi urabona mvuye mu muji ngiye mu nkambi nategeza kuririmba ubona uri muri adolescence uraririmba indirimbo z'abandi ugasanga abakobwa bari ngaho n'abakobwa bahari uvuga uti simpeba
sasa naguma nshiramwo n'amajambo yanje za ndirimbo z'abandi zigahera nkafundi vyaho nyene bikajamwo. Umunsi umwe baranyizera muri yuwe navuga tukajya gahunka arazi kuririmba kweli bamasije ngo ndirimbe aho je nta n'imisa nifitiye. Uwo munsi naragwaye mu nda ndigwariye none ugwaye mu nda ndabibona ko rigenda byumva. So ndigwarira study bugira kabiri mvuga uti none nzokunyegeza gushika ryari. Study cha compose indirimbo twakora kwanza groupe yitwa Boyfriends ya mwe yaritavye Imana Maskole Simpisi abandi nabo baracyariho. Turakora indirimbo byekeye bushaza sehere tuko turayishimira umunsi mukuru w'impunzi baduha amasabuni yari kadikomeye amasabuni mu nkambi banabone kumengo ndumbosi. So byatanguriye hiyo. Ico gihe urufite nakinga ico gihe hari nari mfise ma 14 ans uko ma 14 ans oui. Atanga gutigita ukiri muto jewe nubona ukugiye mu bisanze je nisugokuru yavutse ubugira kabiri. Uri sogokuru yavutse bugira kabiri wari waravutse kera biranka mucura suragaruka. Ahubwo so byanse narabikwirije Imana ivuga uti ahubwo reka ndaguha ikindi gikorwa cya mbere wagikoze neza. Reka bandanye. Afite confidence yatari uriyemera ko ushobora kubishugwa ubwo ubwenge bwa sogokuru umuntu wa kera yapfuye arasura aragaruka kandi. Je sogokuru duhuza byinshi. Niyo mpamvu byinshi. Je sinirigwa mu marigara. Je sinirigwa ariko ibintu nzi ndashaka kwirirwa mu nzi n'ukwezi kose. Ariko nkamenya ibintu biruta n'uwirirwa hanze. Uri kiriko. Kiriko subugufi cyangwa niki? Kiriko subugufi ubwenge ahubwo umuntu yibwira mo ngo mbyara. Ariko kajya kakiriko kajya bagakoze ni machine. Je ndiwe. Uzanga na histoire ya vrai abantu nka bamwe. Ya kenshi. Barashaka kuba ari kuvuka ubugira kabiri. Kuvuka ubugira kabiri. Ego kibazo ragenda kuba cyo mu nkambi ni afite akenshi abantu abagiye mu nkambi Tanzania menshi bagiye hanze za Etats-Unis za Amerika d'abord ko utagiye. Jewe sasa oya jewe ibyo bintu narigize no kubijamwo turi mu nkambi nyene nka famille baragiye yani bose bo twabana bose nje nasigaye kandi n'Imana ko yagiye nibuka igihe kimwe nari mfise mistari mfise indirimbo zanje nyinshi maze kwandika indirimbo zanje nyinshi vuga uti none baravuga uti bana we mu nkambi ngaho niyo nkungu gira ngaho igitabo cyawe mu ndege bazogita baca babita ndagerageza ndagura iki grand format nandi ndakoporora byose bavuga uti agakunguka kaciye ko cyavuga uti Imana nimba ivyumviro byanje bishora gutakara kubera kujya hanze sinje vya vrai kandi Imana yabinyishyuye ko ukuntu naji no gukora indirimbo mu Burundi nuko na zawadi ya mwaka nuko nabandi bari bamaze kugenda bagiye 2008 umuryango je ncanzino 2009 gusora n'indirimbo c'est-à-dire Imana ikinkiriza ino ntabwo byasise ngo ubyicuze maybe mu minsi ya mbere canke ubu kandi no mu bintu nabwiye Imana je sinifuza ko nzoja hanze kubera nk'impunzi nshaka ngene nk'umurundi kabisa yani. Okay kibazo rekindi hariho ukuntu bavuga ikirundi abantu mwabana hariya abantu surtout bari hanze baraciye mu nkambi bafise ikirundi sinzi naho kukizi ikirundi kimeze nk'igiha ngo nyene yaragiye urumva urazi ugisubiramo nyene yaragiye ariko mugabo jewe ahubwo ikibazo nimba nishobora ko turi kumwe kandi wowe wa Gino kera utavuga nkawe keke kirundi bagikura he jage ntari bazi maybe bacigira hariya muri bura bagiye canke bacigira mu nkambi mu Tanzania. Kenshi umwana w'umuntu ameze nka carte memoire nta ndirimbo ibiri ziba zirimo c'est-à-dire ushiramo indirimbo carte memoire yarashobora gutuma yitwa inkongomani bivanye indirimbo z'ikongo asizemwo yitwa indundi c'est-à-dire akarere umwana w'umuntu acamira bivanye na environnement rimwo sa muri ico gihe ya environnement umwana barimwo aguma yabsorba ibiri hafi yiwe c'est-à-dire urya rurimi igiha emwamba ninsole mwabo chaki kwelele hani kilanzu yani ni uko ni nk'ikirundi nyene uri kuravugana nawe muratahurana soko kisanga nawe bikuguyemo
kandi ikindi nacyo uri impunzi kenshi wamana ubwoba mu gihugu cy'abandi si tunga Tanzania yo itemerera n'impunzi kwiba mu gisagara. Sasa kugira ngo ube mu gisagara bisaba yuko wigira umuha. Sako cisanga ari gihe isaba yuko umenye Igiswahili cyane cyanke kijya giha cyane kugira ngo ushobe gusurvivinga. Hari amasouvenir officiel yo mu nkambi meza canke mabi utigera wibagira? Yego meza ni kubera niho natanguriye kugira ubwenge sadiri, niho natanguriye gukuraho ubusugi bw'umuntu nugusugira nukugirigi bansugiye hariya sasa kinakibuka. Hanyuma ikindi nacyo urakibandangije ukivuga, urakibandangije uragisiguye bagusugiye hariya bansugiye hariya sadiri icyo. Ikindi nacyo nyine mba nibuka umuziki hariya niho nashoboye kugira confidence. Hanyuma abagenzi benshi n'umupira kandi narakina umupira cyane sadiri naronkeye hakagiye ko kumenya n'ikirundi nakimwe narinzi neza, natangiye kumenyera mu nkambi gato. Gira nzi Igiswahili cyane kubera ni Nyanza aho tuvuka ni Igiswahili kandi nahunze mfise mu 5 ans 6 ans sadiri nta kirundi narinzi cyane. Ni Makamba Nyanza ni Igiswahili nicyo cyinshi cyane nicyo cyinshi. Ntabyo narinzi mbe barashaka bakaducanganya. Ibi nabyo nibuka barigeze kunyirukana ku ishuri ngo gendo none abakobwa nkiri muri 7e ngo ndono n'abahungu ngo ndabayovya ngo nimba ngurumogi aho nyene nanurumogi narinzi kandi aho nyene nari nkiri vyeri nguri kimajewe ahubwo baciye bansunika ahubwo ari gihe umwana w'umuntu umukorera ikintu ugasanga umusunitse mu ibyo bintu nkaguti none ko bamaze kumfata uko reka basi fumembe uko bavuga kuri kameme ho gucumura sindabacumuze. Narego ni kubera kiba bavuga ko n'abakobwa ni kubera nari umwana yiterera inkuru sana uko sasa abana b'abakobwa barakunda hari nko mu recreation abana b'abakobwa baca baza mu ishuri ryanje tugatera inka mu magazi wasanga abana b'abakobwa ari benshi. Sasa baca bibaze ko genda badraga kubera nanjye nari kidogo gusa kiryoherwa gusa uko sasa baca biyumvira uko abana b'abahungu naho turi mu irigara wasanga harimo abana banywa urumogi abanywa inzoga banywa iki ari ugasanga jewe nije mfise inkuru sana kandi sasa muri icyo gihe ikiboneka yuko ari jewe ahubwo ndabafurnisizo izo nzoga n'ubwo rumogi so nuko juste jugement d'apparence mugabo umwana w'umundi wakiri muto gose pour être jugé uko nari nkiri muto 7e nari nkiri muto sana nari gapeti nyene uko iki gihe nabona umengo kwisi abantu ni bane, hari ababizi bazi ko babizi abo baraciye ubwenge, hakariho n'abatabizi bazi ko babizi aba ni kibazo kwisi, hakaba ariho n'ababizi bazi ko batabizi aba bo bakeneye bahure n'umuntu abahanura bereke aborienta akaba ariho n'abatabizi bazi ko batabizi. Sasa bajya nabo n'abatabizi bari bazi ko babizi so narabatahuye narabonye gusa umugwi barimo nce natahura watanga gutahura abantu kiri muto. Okay, hani mu bwana bwawe bon ivyo nivyo vyengene kwishuri ushaka kuba wavyara ko baje kwishuri ubu bintu bavyo bashaka kubora kuvuze ko bwatsi shaye hana ntibambeshe vraiment bavugishije ukuri. Ariko hariho n'ikindi kandi abakobwa mu nkambi, abakobwa benshi ugiye kumuresha harakabazo bakunda kutubaza unkundi yiki je nanje nkamubwira banagiye kweri je cyambere na mbere ndagukundira intambwe 3 utanguriye ngaha ngo nababwira je ndikundira ukuri bakavuga uti oya wewe uri umubandi oya nkabuti sawa ariko nuya kubwiye ngo ukundira amatama meza hari n'abahungu bafite amatama kubika atajya kubaresha nuya kubwiye ngo ufise inzobe n'abahungu bose barirabura n'abafise inzobe kubika atabakurikira vuga uti jewe sasa ari ukuri ubwira abantu ariko kubera bamenye ibinyoma nabona umengo si ndagufatira kubera ko naho wamubwira ngo umukundira ntabwo amapatatu uvuye hejuru bose barafise yego utagiye kurondera abandi ukaja kurondera ariko sasa nuko hari ikintu umwana w'umuntu avukana nacyo shwa
umwana ashobora kumurera akarira unamureze ntarire siko ngo abamwanka ni shwa ikibazo cya shwa kiba kiriho na papa wanje igihe ajya kuresha mama wawe yarariho ariko avuga uti yo siko yamwanka mama wawe nawe rero ari kumwishura ati nagize shwa yo gutora wewe sinagukundi intambwe zitatuvuye yambwira yuko ndamubwire ikintu aha nakunze nimba washaka umubwiye kutambuka ikintu kimuriko ukunda nkunda nimba amaso yawe ni meza amatama mvuga uti oya n'amatama bahungura yafise hari n'abagabo bitwa babitama sadiri bafise amatama sasa uvuga uti anagiye kweri ninjyo nyene ariko ntibantahura ariko badaye n'umuntu akabona yuko kandi je ndumuserie sana mu rukundo sana ndagukunze ukumva n'isoni ubona maramara yego kabisa okay n'umukombozi usigara ko ivyo bya kwari ukuri wasinzwe turu uri waravugisha ukuri kwako kandi sibiza kuvugisha ukuri kose bitatu naca sigura nkavuga uti okay ijo naca mvuga uti sasa ingeso nazo nabonye ingeso kubera ingeso sikintu nkibonekeza nabonye ingeso nabyo utambuka neza ibyo byose ariko n'amanuze n'ama accessories n'ama accessoires tu ariko hariho ijya nyene nyamukuru nyene nivugira nyamukuru iyo akubagiye kimwe uvuga gikuru bakubagiye byinshi uvuga gikuru na buto buto Okay, aha ndacari kera winjiye mu muziki waraguhiriye byarakoroheye ndibaza umaze guta byarakoroheye ni gute wajera success muri iriya myaka kora ko mwase ugira success ndi umwana muto wasanga indirimbo zawe ugasanga uciye hano hose mukombozi arabakuvuga neza mbe nabakuvuga nabi ni gute kandi kiyagiye wari ukiri muto sipara po kimwe n'ubunye ni gute waje success kidakura nibuye ikibazo ni cyahe ni gute waje success ko zaziye rimwe ari nyinshi cyane kandi ama success bageraguye kujera abantu bajera cyo kimwe nakubwiye je ni sogokuru stadiri byinshi kwera ibintu byinshi genda bibona mu ndoto kenshi ndabibona hajya nubona ku isi abantu bose bararota n'umusazi hajya yarota abantu bose barerekwa abantu bose baravugishwa na wewe umugabo wawe ntawe umukweretse ntiwagiye kwa profete akwereka wewe nyene cyangwa we yarakubonye so muri icyo gihe ufise umwanya ikibagora abantu benshi no guhishurirwa kumenya icyo narose icyo ari cyo icyo nereswe icyo kivuga icyo navugishijwe icyo bisigura icyo sasa je wasanga byinshi narabona ko nzo mustaye mu Burundi narabibona vraiment narabibona sana stadiri yamaze kubibamo stadiri wamengo nakahise kanje ndiko ndabamo sasa ya stadiri je na muntu mwazo kubwita ngo mukombozi yarigeze ahinduka kubera 6 je nduku voxanye ndafise limite zanje arawutondengera uko tu ariko nyene ni bien ni à l'aise nshaka kwiyumvira mukombozi y'umuntu amushavuje abigenza gute apana buhora gushavuje cyane gose jewe iyo umuntu anshavuje kwanda je biragoye kunshavura nashavura kera ubu biragoye kwenda kubona nk'umwana biragoye sana ubugize iki kubera nta kintu wongirira je ngo kimbabaza kubera na wojya kundoga nkafa ubu mpuje n'abavyeyi none sindi imfubyi abavyeyi none bari stadi ntuzonshavuza oya no je icyo ngerageza ni kuraba eske ndi mu gihe Imana ikunda fuye nca nigira handi nifuza kujyayo icyo nicyo gikuru ibindi byose ni simple nabirengeye sana ubwo gwego ni ruto sana go kunshavuza jewe ego bon en fait nuko wirabitse ni ko bamaze gusohoka ko bari basige ba mu masomo cyane barugana bisugura ko baguhaye isumu bavuga ati wara bari guhaye mpaye nshitse ngaha barampaye isumu ariko ndavugwa ndakira ariko tunyene je ikintu kimwe je n'abarozi aho bari bashatse kundoga bazomenyeshe bari mu nama ndabatera amafanta kuyanzi yuko bazoyeko bararuhira ubusa none ugira ngo papa na mama bariko barandondera ugira ngo nibo bonyene bariko barondera umwana hari n'abandi bariko barondera ariko umunsi ndayitigeze yinjira je ko yari inji ari impamvu hari n'abandi yinjiriye uwo munsi hamwe nanjye ariko ikirakoroka abandi nabo baravuka bapfuye genda bandanya sasa ndunda muri
muri make umuntu agenda hageze umuntu ntagenda ku bushake bw'umwana w'umuntu waramenye umuntu aguhaye isomo oya sinashase no kumumenya ibyo nibiguma bigushyira mu mutima uriko witoneka ugira iki gatera ishavu gasanga uriko shavurira abantu n'umuntu anagutwengeye ukabona no ngikuru gusa nuko mbanzi yuko negative na positive biriho ababi nabeza bariho sadi ndabimba ndabizi tu ya abantu muri babi nibwo bwiza bwawe ndakubujije nta bwiza bwo gutanga isomo kuri mugenzi wawe nukuri naho gira inzigo gute gira inzigo mugabo ntugira inzigo kuvuga gushaka kugera aho ufuza kwica mugenzi wawe ngo kubera ngo ibinca nkibi anyway reka rero ngaruke vuba uramaze kuva mu gihugu kenshi vraiment narifuje kumenya ubuzima wabayemwo uri mu buhungiro ni musiza ko mvuga mu buhungiro ugiye ko nagitse kora biganja muri mu Rwanda wasohoye indirimbo mu Rwanda niyo narindi cyane numva ndifuje kumenya ubayeho gute ubuzima bwawe kora kuwa uvuye mu buzima bw'ubusitani nga mu Burundi uragiye gutangurirwa handi mu kindi gihugu gute ubuzima bwaciye buhinduka bwanditse mu buhe buryo jewe sasa ukuntu nimereye kenshi mba ndije nyene sana niho niga niho menya byinshi kuruta ndi mu bantu sa muri ico gihe naraturiye ndavuga uti none kuba impunzi no kuba umutouriste biribonekeza mu maso mu bwonko bwawe umuntu akubonye abona wijya n'umunyamahanga ntabona ngo ni impunzi cyako nta n'impuzu yuwe nimba nambaye sadi nakimvuga uti ahubwo kweka intoba nk'umutouriste ko rubayo nk'impunzi bamubaho nk'umuntu agowe kandi iyo maze kwifata yuko ugowe stadiri uko wijisha ko wihemukira nce mvuga uti none eske reka mbe nk'umutouriste nige stadiri hari umwanya uvuga uti umwanya sasa ni wo kurima si wo kwimbura muri icyo gihe sasa sintangure kubaho nk'uri mu mwimbu kandi hari umwanya wo kurima nozanga ndiko ndajya imbuto muri icyo gihe nakembaho nyene nk'uri ko narima ndagerageza uko nangwa kwiga music live nangwa gukora live na style zose ko nakena ura yuko Imana ni kuremana umuziki wa rap gusa Imana ni kuremana impano y'umuziki aririmba rap ifanye no wakwenspire ukaririmba reggae ifanye no wakwenspire isa muri icyo gihe mvuga uti none ko umuntu yashatse gutambuka uku nkikimuga usanga byamavyemera ugasanga nyene ibaye ingendo nuko atambuka nyene muri icyo kandi nzi yuko kuguru kufisi gufa ariko kuguru kukemera nyene kugahengama kugenda nkuko yiganye uwo muntu vuga none umuhogo wowo ko atagufa ufise wowe ntiwo kwemera ukagenda nkuko ukaririmba ukagira iki cyangwa kuvyiga so ibyo byose ni ibintu nungukiyemwo ya wahungiye mu Buganda no mu Rwanda mu Rwanda narinje hari hari umunsi mukuru w'ugwaruka w'isi lo 12 août sana narinje guteramisha ugwaruka ruri hagiye rw'abarundi niki uko yandajya no mu nkambi stadiri narinje nko gutembera uko ariko hacarangiyohera nyene futaka nibereho badaye nca ndahava namaze nk'umwaka umwaka si muto ni byinshi wigiye mu buhungiro mugabo nshaka kumenya ikintu catumye nyamukuru catumye wumva ushaka gutaha waragize yange ati jewe n'ukuri kumana ego narize nararimye mugabo haragezeho subira mu ruhongore nsubira muhira ko n'ubundi waragiye warahunze n'ugambere Tanzania uravayo uragaruka mu Burundi basi ntigari ryambere motivation yabaye icyambere je abantu benshi bakunda kumbwira gutaha sana hari nabigeze kuza Big Fizo twarabonanye vraiment biranambabaza sana grand frère arambwiye petit frère tugende narira turi ahantu numva kwenda babaye ariko jewe muri je narabona neza yuko ntaraminuza asa hari gihe uri na grand frère Kidumu nzani turavugana mbwiti grand frère jewe mengo bado je n'umuntu numviriza kiri ndani cyane vuga uti none mvuga uti narumva ngo yuko mengo ari ibintu naraheza narashikako muri jewe muri icyo gihe navuze uti none ubu harageze igihe uwo munsi nzino kwa nta gahunda je nari mfise cyane zo kuzino yaheje tuza mvuga uti none kubika intogenda mu Burundi mbona mengo nahejeje ari gihu nyene uvuga uti ivyahame ngo nabihejeje hamwe nyene uvuga uti nkicara cyane ni hajya usanga ntanguye kubonona nibyo nayi nubatse uvuga uti sasa iki ni gihe cyari gihe tu
abantu bakwakiriye gutumaze kugaruka bakwakiriye nka mukombozi wa wundi canke wagarutse bushasha ngo banyakiriye nka mukombozi wa wundi mu bushasha wa wundi mu bushasha ugira kabiri ushaka kudusigurira abantu nka je mutatahuye arashaka kudusigurira none narinje nk'umuntu mushasha muri icyo gihe ariko mushasha yabayeho si mushasha ati bisigura ko ubu uri mushasha mugabo yigeze kubaho ni kimwe cya kera gidafise ingese uragorana ego warashitse mu bundi abantu barundi barakwakira kandi nje ndibuka ko mu interview ya mbere wakoze abantu barandika ama commentaire cyane mukombozi wagarutse twadukumbuye ibintu byinshi ariko amenga nkaho byagabanutse ugiye kugereranya na ubwa mbere ukiza n'ubu umenga bamenyereye urahari kagashuhe nikakigihari ibaze ko ari kubera iki uzi ikintu cyose n'umushyitsi ariko araza muhira ukuntu mwakira sicyo kimwe après 3 jours sivyo ariko gusa ikintu kimwe gikuru nuko benshi iyo bambonye baza baregerana mu bwinshi ngiye na ruguru abatigeze baza no ku aeroport byinshi se bambonye gusa hari ama video kenshi ndakunda postinga ama video usanga abantu isinzi y'abantu bariko imodoka kayizibira ayigena niyo nariko zayizarutana n'igipolisi kiza kudufasha kuzimira abantu kugira ngo imodoka igende ni makamba naraki uko nyene n'ingozi so nasanze yuko kirimo ya mu ndirimbo zose umaze kuririmba kuvuga itanga gushwiza hari indirimbo ufise yoba ifise insiguro yihariye uvuga ati iyi ndirimbo ifise histoire yayo ntazopfa nibagiye canke difference n'izindi ni indirimbo zose zanje ziba zifise akantu gusa peut-être indirimbo nakoze juste nk'aka piano umunsi mukuru w'abakenyezi mvuga uti wawe kubeka intokora akantu yitwa mugabo muri icyo gihe ako ni histoire yiwanje ya mama ni histoire ya mama na papa kujya ngene stade uko naririmbye nuko bimeze nuko bari babayeho watubwira kakapera tugira histoire ya papa na muhangiro bari babayeho umukobwa yakunze arakunda cyane agaheba ibyo akunda byose akakwihebera agaheba na buruse yo kujya kwiga hanze urukundo kuri we ni byose aranarugwanira abashakisha umunezero nk'uwa nyina wiwe namenya yuko abagabo bose si nka se wiwe yasize amazu mezi wabo ntumuraze hanze ari wawe kubera urukundo nubimuhore no we mugabo uturubika umugore wikosore kera mwasohoka hamwe ubu usohokana nde y'amajambo meza wamubwira ubu yabwira abandi abahabara urujuje wirarira mu tubare narasiyo wasize akagwana abana bajye nk'abandi abashakisha umunezero like that none ni histoire pana moi yeah really true story ni ndende histoire mama yatse kuja kwiga hanze bourse akurikiye po wawe ko urukundo si yarafise ingendo ziwe ni hari iyo hanze tubosenya na cyasi juste nuzi ariko ivyo nuko batandukanye ndi muto kandi wasanga n'urukundo rwa rukundo bwa mbere bagwagabanutse byaciye muri iyo nzira nyene bice bituma tanga kubana na mama cyane nakuriye mu maboko ya mama sana ni mpamvu wakuze hataragera ndabitahuwe anyway reka mugoti ikiganiro nshaka kubaza gatoya ku joro ryaje mu ijoro wari kumwe na mutima muri twengana na mutima la comedia shaka utubwire mu guheza tubwira ndazi ko ufise nawe impano yo gutwenza mushaka utubwire ka blague kamwe muzo yo mutima yakoze wahavuye hakuye canke muzo wibuka nibuka cyangwa gutwengeje
nagiye mu mutima gusa iyo namubonye ndatwenga tu n'umupeti wanje twicaranye tuki ndi kumwe nawe gusa antwenza muri byinshi c'est-à-dire jina twenze tusana c'est-à-dire umunezero niwo wabaye mwinshi sasa umunezero nawe usohora gute shaka ndavuge kuti umunezero nawe naraneze bagusanga umutwenga nguma nitwengera tu usanga nakareje kera ndi muto nagumye nanikiye amenyo kubera nanje kera ndi muto narifise amenyo yo hanze je nifise amenyo yaruko ukunyene banyita gwa amenyo mwenyene uragira amenyo yo hanze mwenyene wicaye ku irembo umushitsi umubanye ariko ararengana abajije mu rugo mwiriwe ntangya abavye bakaje bibaza yuko ariko atinya we ntumuje gasanga mama raje aje gutyo najyana ubona ndiye sanira nimere yuko Imana baragikoko cyo muhira Imana yarabinkuye ko wambaye apareno oya kujya nyene adolescence utanguye kwifuza abana b'abahungu kenshi tukunda kuba smart dutanguye gukunda utangura koga cyane utanguye gukunda umukobwa utangura kwambara neza utanguye gukunda umukobwa sasa muri ico gihe uzi yuko ikibazo kiri ngaha ufu mugira ikibazo kiri umutwe usongoye kubera aza kubibona umusezeye ariko ngaha nico abona nyine ni passport ayibona ni yashigabona sasa muri ico gihe mvuga uti none bagabo naguma nkagerageza ndije nyine nkageza Imana irabikora muri makesho kuvuga ko amenya ari ngiye mu sashura gusubiza mama nyoye hejuru hari ngo niza tu ni ugo je kwera umutima agataguzenze bigira bere nabi agatugenda mu rubanza hari yanye reka ndagushimira gose abantu bose dabaho mukunda mukombozi muje kuri account yiwe mugende mu mukombozi Lucifer hose ndakore kuri kibise Lucifer nage nake kubajije kandi waciye umaze kuja hanze n'ugwego Lucifer sikirundi ni kilatini lux bisigura umucyo lixe lumiere n'umucyo hanyuma fer isigura umuhetsi w'umucyo niryo zina satani yarafise kera agifise umucyo akiri kumwe n'Imana kubera Imana niyo Imana ni source y'umucyo sasa satani Imana yari yamutije umucyo we acabona umengo niwe acaravyimba maze kuvyimba Imana ikimukura ku mucyo asigana umwijima nakwiye kwita umuhetsi w'umucyo kubera ubuhetsi umwijima kandi umucyo ni kizere ku bandi umucyo n'umunezero ku bandi ufise umucyo bisigure ko nuko ubonye aranezerwa ubu satani nawe wo mubona ku murango ujya kwinyegeza ariko ntawe ubona mukombozi mwijoro agende kwinyegeza namenye yarasinywa yasi ahubwo nawe yoza hanze niyo cyabona ko ufite ivyera akambona kare Uri makeri yitwa umuco umurashaka kumutera Lucifer nta kibazo azokwitaho ngenda mara indirimbo yiwe yitwa Love Cost Love niyo nshasha akore mu Tanzania ifise video nziza ibintu vy'ukunye nivyo birimwo ushaka kuja kwiramba ngende mu birabe ndabashamwe link muri description no muri commentaire ndagusabye ko nta vyo nzi aha urazi kwirukana abantu boca bagenda abantu bose bavyikinaga bose boca bagenda bakunda sign vibes cyane kabuti wow yabagayo bacha bashyiramo na ndirimbo ya Double J ibisus niyo nciye niyo ubibukanyina n'umuheruka ntacu reka nciye link ya indirimbo yabaze kuja kuyiraba ivyo bintu Double J ari mca mubibona muri iyo ndirimbo mca mubitahura niko aje nayiravye vuba nciye ntahura ko vuze iyo ndirimbo nyene yibona kiriko kandi indirimbo nziza ifise n'amavyuzi menshi n'ubundi kuyivuga n'ibisano nta numwe atayizi nta n'umwana wanje arazi kwiririmba afise imyaka 4 hafi 5 uravyumva nibigisha ego merci beaucoup wadwagano cawe simbyoroshye kuvuga ubuzima bwawe mugabo ari gihe biba bikenewe kugira ngo ushobore kwinspira abandi bishoboye gutanga icizere ko ubuzima ushobora kuba bwa mu nkambi ukaba bwiza mu nyuma ukaba umuntu ashobora gutanga ijambo ku bandi rero biba bikenewe rimwe mu dupataje ubuzima bwacu gutanga icizere ku badukurikira cyangwa ku baturaba umucyo ifa gutanga icizere ku bandi kandi kindi nacifu ko abantu bamenya yuko ibibazo biriho ujyawe mu rusengero ujyawe mu musigiti ibibazo biriho
ugize ikibazo ntuzatandukanye Imana na Satani mu bibazo burimo, ahubwo mu nyishu utora nizo ziserukira Imana, kubera ibibazo bimeze nk'umuriro. Akazi k'umuriro no guturira, wigize ikijumbu urazigira ugakika umunyota, wigize inzahabu uguma wakaka, ni shwa yawe. Cyane nimvira ukuntu kwigira inzahabu. Kabosi, merci beaucoup. Merci kwa dukurikirana bose, turabakunda cyane gose, banamudukurikirana, banamudutera intege kuri ntambwe sha twatanguye mu twere ko même si twatembe ntimwaciye muduhaga mwaciye muvuga ati reka tubandanye ngira tushe kubashikana n'ahandi harenze aho bageze ubunye. Merci, turabakunda gose. Merci cameraman wanje hari yanye abero no kumutamubona. Merci kwa kolege wanje dukorana tugatigitana bakihangana bakadufasha gutera imbere. Merci no kwadushigikira mu buryo bw'amafaranga, bien sûr ko turakeneye, tuba tuyakeneye. Mwese Imana ibahezagire gose. Bisous, on vous aime beaucoup.